nagomba ngaruke nye kuri Elvis ndafise kandi kabazo mbega nko mu buzi hoho bashobora gusanga nk'umuntu mu gatondo ugasanga ariko arisinzirira ko ugasanga aragoyagoye ugasanga ntameze neza wamubwira ijambo akakwishura ukutariko byo nta sano bifitaniye n'ico cigwa mwiza. Nivyo birashika ko umuntu usanga mu kazi kiwe hari ibigenda birahindagurika nk'ivyo nyene uvuze gushobora gusanga inyifato yagira hinduka ku kazi imigenderanire y'abafitaniye n'abo basanzwe bakorana gasanga igendera hinduka. Ni nako kamaro twovuga tuti umupsikologi akora mu bisata bitandukanye ashobora kugira ico afashije mu bintu bitandukanye. Iyo mwishira hamwe canke mu kazi kiwe asanzwe akora bamaze kubona yuko hari ikintu kitagenda neza, biba bisaba ko aronka umuntu amuganiriza kuko ashobora kuba mu muryango we hari ikibazo agatonda ku kazi mu muryango hari ikibazo. Ivyo rero kubera twavuze yuko ibintu byose bigenda birashika ku buzima bw'umuntu biza muri kamere kiwe bikamwubaka byaba byiza canke bibi. Iyo rero ivyo bintu atabashije kumenya gutandukanya ubuzima bwo muhira araheza akabizana ku kazi. Niyo mpamvu rero muzobona yuko inyifato y'umuntu yagira hindagurika. Ariko iyo abashije kuba hariho umuntu ashobora kuganira akamwumviriza ashobora kumufasha kuva muri ico kibazo. Ati rero mu nzego zose hari hakenewe aba psychologue kugira baze barafasha mu mibereho y'abakozi. Yego birakenewe kuko umuntu ahura n'ibintu bitandukanye, ibintu bibi, ibintu byiza, ugasanga vyamubereye nk'umuzigo akabandanya abigendana. Ivyo rero iyo abandanije abigendana atabashije kubiganira n'abandi bantu ngo aganire n'abashoboye kuba barize ibintu by'inyifato ngo bashobore kumwereka uburyo ashobora kubivamo no kumufasha. Abo nabo urumva baba basanzwe bafise ubuhinga n'ubumenyi bibafasha kumenya kwinjira muri ubwo buzima bwabo. Twavuga ati no gucukumbura imvo nimvano y'ico kibazo kugira ngo umuntu abashe kugira ubuzima bwiwe bwiza. Umukuru w'igihugu nyine cyubahiro arakunda kuvuga ati leta mvyeyi leta nkozi. Ugasanga hariho abo usanga kenshi bicaye kwibarabara kuva mu gatondo gushika ku mugoroba barindiriye uwo basega kandi bafise amaboko y'ugukora kandi bafise ingufu. Mbega nk'abajya ko mbona ubuzima busanzwe bugoye yamwe karavuga ati nyabuna ni mukuru amako mu mpuzu mukore, ariko mu nyuma ugasanga bakwaja mu bintazi bitagira akamaro. Bijya muri psychology ubwo ntibibasho kuba affecta no bujyana cyane batafite ico bakora kandi bose amako y'ugukora. Ivyo biraba intambamyi ku miryango kaba n'intambamyi muri rusange urwego rw'igihugu. Iyo rero abo bantu batarashobora kwitahura ngo bavuge bihereze ubuzima bwabo babuhereze intumbero, bimenye ico bari nico bategereza gukora kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, bironona ubuzima muri rusange bw'igihugu. Rero iyo nyifato irashobora kugaragara bivaye n'imyumvire yabo ukuntu basanzwe babayeho, ko basanzwe babona ibintu. Ivyo rero birabatuma usanga bariko bakora ibindi abandi batokora. Ivyo twibaza yuko biba bijejwe biba biri mu rwego kugira ngo abo bantu bashobore gutahuzwa ubuzima bwabo, gufashwa kugira ngo ubuzima bwabo babutahukirwe maze babuhereze intumbero izobashikana ku buzima bwisanzuye. Mbega uravye ni igiki cerekana yuko umuntu yamaze kuja mu ntumbero itariyo? Murakoze. Iyo umuntu abasha mu vyo akora ibintu societe nyene ubwayo itabasha kumva cyangwa gutegera, kuko buriya societe ibifise ukuntu yiyubasha, iriyubatse uko
iyo umwana avutse baramubwira ati iki kirarekuwe, iki kirabujijwe. Hari ibintu umuntu agenda arigishwa, twovuga ati bishingiye nko ku myemerere yiwe, ugasanga amadini arafise ukuntu nayo nyene uruhara rukomeye ku buzima bw'umuntu, ugasanga hari ivyo agenda amubwira ati ibi ni bibi, ibi ni vyiza. Iyo rero bimaze gushika ugasanga umuntu amaze gukora ibintu binyuranye n'ivyo sosiyete yaho hantu abaye ikeneye, irekura, uwo muntu iyo amaze kuba kure yayo araheza agafatwa nk'umuntu twavuga tuti yadeviye inzira ku bisanzwe yabwirizwa kuba yafasha. Mu buzi bwa misi yose canke mu nyifato ya misi yose, aho umuntu atemberera, aho umuntu aca, aho umuntu aganirira, aho hose nyifato iragaragara neza kubona ko uwo muntu yamaze kudeviya canke akomeye canke hariho ibibazo afise. Mu guheraheza kino kiganiro Elvis ndagomba ndakubaze, mbega ni ryari mu psychologue akenegwa kugira afashe abene igihugu? Igihe caco cose umuntu wenyene ku ruhande rwiwe canke ikibano ciwe kimaze kubona yuko umuntu ari kugenda arahindagura inyifato yiwe, yahora aja nko mu bantu nk'akarorero ugasanga ni wa muntu asigaye yikumira, wenyene ku ruhande rwiwiwe arashobora kuvuga ati je ndakeneye kuronka umuntu anyumviriza, akanganiriza, afitiye icizere, maze akamfasha gusohoka muri ca kibazo. Canke umuryango wiwe canke ikibano ciwe bashobora kubona nabo nyene yuko hari ibintu bitari kugenda neza, nabo nyene barashobora kumutabariza. Ningiki ubona wobwira abene igihugu wewe bariko barakumviriza nk'impanuro bobahereza mu gihe babonye iki canke kiriya kitako kiragenda neza mu miryango? Murakoze. Akamo twotera nk'abene igihugu nuko igihe caco cose bamaze kubona yuko umuntu ari guhura n'ihungabana canke ari kubona ko ubuzima bwiwe buri guhinduka, nuko bomwegera bakamuganiriza, bakamuba hafi, bakamwereka ko bamutahura atari kumucira urubanza, maze bagaheza bakamutabariza abahinga babizi bashobora kugira ico bamufashije kugira ngo ubuzima bwiwe ntibwononekare. Aha niho rero duce duheza kino kiganiro twako turagirana n'uyu umutumire muhire, umutumire w'iteka, akadufasha kugira ngo twirimbure mu bibazo tucamwo, mu ngorane turonka, ari izo ku kazi, ari izo muhira, nkuko nahimije kubasigurira. Nibaza yuko tuzoronka umwanya neza uko binonosora neza, duce bisha na bisha kuzindi ngwara zimwe zimwe ashobora kuzotubwira mu minsi iza. Sinzi ko hari akandi kajambo kongera ko Elvis kugira duheze kino kiganiro. Akajambo kanyuma kumbe nohereza ko nuko nomenyesha ko abahinga mu vyerekeye inyifato canke ihungabana ry'imibereho y'abantu bahari, kandi yuko ingwara yo mu mutwe canke ihungabana atari akaga ku muryango. Ni ibintu nyene bisanzwe biritabwaho bigakira, ugasanga umuntu araronsa ubuzima buryoshe, aragize ubuzima buryoshe, umuryango urabayeho neza, n'igihugu kirateye imbere muri rusange, kigashobora gutera imbere. Murakoze. Nibaza ko umunsi hogira nk'umuntu akorondera afise ibibazo ari mu bakozi canke mu bikorero twabo canke mu miryango, nibaza ko uzoheza ukabakira kugira ngo ubumvirize. Ego dusanzwe tubikora iminsi yose. Ego. Aha rero duce duheza kino kiganiro cacu twako turagirana n'uyu umutumire Elvis Gwamigabo. Ndagushimiye cyane, nitwakurondera uwundi munsi naza ko tuzotwitaba. Ndabashimiye kuba mwemeye mukantumira, no mu kindi gihe cyose muzondondera nzobitaba. Yego cyane. Ikindi kiganiro kibandanya gikurikira tuzosubira tukababwira neza na neza izindi ngwara, ingene umuntu yozikingira, ingene yorondera abapsikologe ngo yaje kubivuga kugira babafashe babumvirize mu bibazo dusanzwe duhura mu buzima bwa misi yose. Tukabashimiye cyane, nawe utaha.